sambana umwanya wose sambana nari umusambanyi narabikunda none Imana yaramfashije ubu narabihevye si wenyine uncira urubanza niyo mpamvu nabivuze abajournaliste benshi dukora bakunda kuncira urubanza ati koko ntukijijwe bakavuga koko we ntukijijwe raba ufise hereni kuzuru raba ivyo wambaye raba ibiki n'ibiki bakabiyoberwa yuko Imana irabahe indani umutima wawe nta eglise nimwe muri Burundi buzima zizi z'abakizi utaracanamo no gucanamo bisigura business bien sûr none mwebwe muce mwibaza ngo bashwanye kubera impamvu abantu benshi babivuyemo abantu bakizwa n'abakijijwe baca babadesi mu mwanya mutoya kubera ivyo baziga si ivyo basanze bahuriye ibikomere byinshi ibisa n'ivyo nahuye navyo n'ivyo bisangije urumva nagenda abona ku bandi ndamukurikirana ijambo ry'Imana yigisha vraiment ndahezagirwa MBAYAHAGA ndamukurikirana aho bavuga ngo yarivanze n'ivya politike narabisiguye ejo bundi abo rero je nibo tuzirana mugonzo hamagara yigisha cakira kanyitaba akaza gusigura impamvu yigisha vya cakira none jewe niyihe intérêt yoba kugira ncafuze umuntu en plus wasize n'amavuta nta rusengero mfise kugira babakirisi be baca mumva inyuma baca baza mu rusengero iwanje sivyo nta gikorwa na kimwe dukorana kugira nsambura ubwami bw'Imana ngo bakiriya babo yatureka abakristo bakiriya babo ngo baze bambera abakiriya je niko nkunda kubivuga none sivyo sabakiriya nararaye wiwe muga naraye nambaye ipantaro aya kagere Nukuri ndi hano navyemanze oya ndazi impamvu navyanze nta mugabo mwararanye ngurare wambaye none muncira urubanza nkabande urusu rubanza rero nari nambaye jeans nkuko nyene jengira ntanga umuco twage muri boîte kwanza muri 565 tuvaye mu 3h du matin ne twari tuvuye 3h du matin inzoga mwatwitse mwenyegeje twari twazitanguye kwanza après midi mu ma 17h uri kurumva aho twagiye 3h du matin dufate 4h 5h 6h saa moya niho profete yaje kumutora aramujana baja mu masengesho yari yashike muri hotel yamutuye muri hotel mugabo ntiyabibonye je nabajikiwe nawe ko atambonye ko ansize muri hotel ico rero nshaka sinshaka kumara ikiganiro ngaho iwawe wavyumva kwanza ajya amafaranga waratoye kwanza none noreka kuyatora igihumbi c'amadolari wewe yaguha woyagisha wowe nyene ege muri ko murambaza ibibazo ca mwihindukiza ko namwe mwibaza koko je avredi kubwo kwankica koko zabe hutanyuma oya nta cana nakoze erega n'Imana hari Imana ibishaka ikwihere nyene ikugaburira jamais Imana ntica muri zo jamais Imana ikora uko ushaka ice mu muntu ashaka kugusambanya w'umukozi w'Imana rindira ngo ngira kugaburiye rindira no ndabivuge namana bivuze ku macano yose ambaza ivyo bintu uzoyazana nzoyarya n'umutima mwiza nzoyatora urumva n'umutima mwiza nzoyarya mugabo nawe wumve uzoyarya ayo mahera abingankuje none hari cyana akoze oya reka renda kubwire hariho nabonye yakomanse avuga ngo koko ngoreka kutubesha ngo ntango ntiwoyatwara taco mwakoze ngo mwarabikoze biki nibiki jewe nta mugabo mfise avuga ati naramuciye inyuma nene ndeyo nkonda nakavuga ati wanciye inyuma rero ndakwemera kabisa ntiwari kujya igihumbi c'amadolari n'amafaranga menshi oya narigwajije rindira narigwajije jewe ndavuga ati nanyoye inzoga zimerera nabi Serengeti urumva nanyoye Serengeti ndamubwira ati jewe Serengeti ntazo narimenyereye zangwaje ndigwaza grave basi yarayahevye reka bariya baba bafise amahera menshi arayaheberaho kabisa none yogirani ngamanya randevu kuzomusanga hakurya ukishura ideni ahubwo twavuye ko azogaruka kugurura urushengero ngaha ndarubiro present mugaje naravyansi kuri present arambwira ko azompamirira ibi bintu ndabihaye wowe ntana ni wanje ntabwo bwavuga nigira bera ndakamura abanyabyaha amwemera murabanyantege nke burya biragoye kuva mu caha kandi icaha cyose kiraryosha sambana ni icaha kibi mugabo kiraryosha
biraryoshe nko kukacuja gusambana n'umugore w'abandi ukaba habitué uko gumugenda kusambana ejo baragufasha uri hejuru y'umugore w'abandi baguhaye go mu mutwe. Iyo umuntu ariko arakora ibintu akenshi abikora afise objectif rimwe na rimwe akabikora afatiye ku muhamagaro wiwe. Wewe mwa bino bintu watanguye ugaruka ko kenshi umuhamagaro wawe nuwa. Yes, me amor. Hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ayayayaya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza uzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Yellow ladies and gentlemen, hope you're doing well guys. Mugisha kuba tubafise muheza gitwe wherever you are ku mpande zine zisi. Atwe turameze neza nk'ibisanga behind camera umusore barika baheza amasona mutubona handi hantu hamwe yitwa Prince Keys Jenny yitwa Ndikuriyo Leonce the son muka Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Nakiriye umuntu kabisa it's like a surprise no munsi. Nimwe mu biganiro ngiye gukora mwa kuno kwezi nezerewe kabisa. Kunezerwa kwanje ntibitege ko nguma ntwenga. Banashavura ikiganiro ni kameze. Ko kumeze neza. Ni sawa kabisa. For the first time tuhuye menga dusanzwe tuzinanye. Yeah. Abantu tuzinanye muri kahise wowe bantu. Aya. Ni kubera jenzi kuyaga n'abantu. Jesse mbumushitsi. Oya. Ubumenga tuba nubwo woza no muhiraho umuntu nk'umushitsi. Oya ndisanzura mugabo yamuhira nibindi bintu mugabo mukuvuga ndisanzura nyine umengo twa tumenyeranye ngize nko ngugeze nko muri munago byaki kuri pantaro wambara igitenge yo ni violence ni violence atuje mu gikoni udufashe guteka udufiriti wavuga wagiye oya Jesse nkunda guteka atari wanje gusa nyene sinteka imisi yose kandi ufise umukozi. Oya hari gihe erega ivyo kurya by'abakozi n'ababa bateka neza ntibiryoshe. Hari gihe nyene ukumbura guteka ivy'iwawe kurya ivy'iwawe no gutekera abana bagivye ivyo bitetswe na mama. Abantu ba mama bakunda gukumbura guteka niba abantu rimwe na rimwe bavuga ati bana ndakeneye gutekera mutama ndakeneye gutekera gatoko no munsi umugabo yumve ko umugore agishoboye guteka. Nawe ukabumenga aho hantu si neza. Ko atari yanse nambaye. Eko wanambaye na nyisha umuntu yava yibaza ko ufise abagabo benshi. Turabiye kuri alliance wo buri umwe mwana afise abagabo. Oya izi ni bag Ni bag sorry. Aja kugura muri bijouterie akiyambika. Yeah nta mugabo mfise. Nambaye ibintu bizimbye by the way. Muga nditekera. Oya urabonye gutuma. Amarijani iki? Ni aje. Nkubu ku maboko yawe ndahabona nk'imiliyoni nka zinga zirarenga 10. Oya. Ku maboko gusa. Osanga nata n'ibihumbi 100 biriko. Mu mizo siho n'ibindi reka amarija nk'iyo. Ewe bavuga rero ngo nta mugabo ufise. Oya ha mugabo ndateka nkavuga ati reka ntekera abana banje nanje mfungure neza ibidatetswe n'umukozi. Washima abagore benshi ubu ntibagitekera abagabo babo. Byavuye kuki? Ni ikisiri mu caca cyane serubiza abagore bibinani. Oya hari n'abagore batazi no guteka. Atazi guteka ikintu na kimwe. Yeah. Abandi nabo usanga ari abafonctionnaire nta mwanya bafise. Abandi nabo barasirimutse nyene nti abakozi bariho. Ntabashaka nyene ibibarusha imyotsi kibaje mu maso. Imyotsi yo mu gikoni. None gusirimuka bivuze ko toteka gwe. Hari gusirimutse gusumbya umuzungu aba muri Europe w'umubillionaire aca mu gikoni agati. Hariho abantu bameze gutyo badakunda ibintu bibakoroga bifitiye abakozi c'est fini. Kandi nawe ubyo nakumvise habura gato ngo ube muri abo. Yabaye. Abonye nuhereje. Bano vyo guteka urabwira umugozi atiteka gusa wewe wikumburiye. Jewe ndi muhira atakazi kandi mfise. Nta mukozi ashobora kuntekera. Kandi umukozi ndamuzanye. Ibyo yateka hari aca byibagira ndamwigisha inteko yiwanje. Atabishonje ndamwirukana.
N'umuntu nakire yitwa COCO barashirako n'akantu ka Empire uri ubona kwituma web journalist uri mu content creator uri n'umukinyi w'amafilm imba batanabibona bagiye kubibona akambenda agashirako ribaraguje ribaraguje vraiment ayaye no kuri ribaraguje wowe uri actrice mana ibyo bintu abantu ribaraguje ibyo by'amafilme ni surprise mube murakandika hano uyu muntu nama nivugiye ibintu abanyene ntiranahera no gukina mube muraza aha ntirahera gukina cyo ndagukundira rero we ukuri guharura no kuvuga wari utangiye ibyaha muga ntirahera no gukina numva ko amaze mugabigira ihere tuzobabwira reka tunabireke tuzobivuga yaheze muga nimba hari umukinyi mushasha wa filime bo kwitega wumve yuko uyu muntu turi kumwe bashobora kumubona umwanya n'umwanya je ndi mu maparti menshi ariko ndi mu masene make kubera iki ari filime ari wawe utihaye ibisene hafi ya irafise abandi nyene nashatse nyene bashatse kunshiramo nyene biryohe kubera ari iwanje nari guhava ndakubaza ngo uzokinamo bande tubareke mu gutubwire mu umwe sishaka kubibabwira umbiza kandi umbuze tubareke ubura tubwiye mu umwe gusa ni surprise nawe kwivuga birakunani basi ni jewe kazima bumbize kuzobura urimo kurundi ruhande umuntu yohava kwita umu influencer ntiyoba yibeshe mu bino bintu turiko turakora mwebwe mubizi izina mwompa no kuri je sinzi izina we umwidondoro navuze urahagije birahagije bijya byose wavuze nta kindi uri ntavuze reka muzoza murampa n'ayandi mu minsi iri imbere gusa ku rundi ruhande umuntu nakiriye ni umwana yakuriye mu gipasitori je ndi umwana w'Imana uri umwana w'Imana akurira mu muryango ukijijwe niyo mateka nzi kuri wewe nubwo no munsi wewe yahavuye abita ivyo bikura he abitera Kagere je sinabitera Kagere ndimwo ndabirimo waraguye ni kubera mwe mu ndabira pahansi waraguye je sinabona muri pahansi mushaka bivana n'amarori muba mwambaye ingena meza sininya kubivuga wemere ko waguye sinaguye uracakijwe kwe cyane urabaza agatima nama kari muri we mwe mwera we tumureke mbona menga amugasinda kujaje icamwe muco niwe ukiza urabaza mwe mwari muri akagushengera nta cyane jewe nkoze ibyaha ndihana ndasaba imbabazi Imana none hari ikintu gisumba ico wonye umwana w'Imana umukristo ategeza acumuye akibuka agasaba imbabazi binshikira gake nkaryamana ibyaha vraiment hanyuma kubera iki werabo yako ga systeme ko kuvuga ngo ndaje kubikora hanyuma nihane oya bari accident ibaye ubikora par accident nange ngo twoshwana no banabiteguye cyo uba wabiteguye bishitse tugashwana Kwere kuvuza ico gushwana se ni kubera kirimo mu vyaha bandanye uvuge nk'ibindi nka bibiri nk'umuntu aho wogira ntabyo utegura ugasanga reka ndakwereka hari nk'ikintu umuntu aba nk'iki kibasi we bahakarorero basi akarorero ivyaha ni byinshi cyo turaretse kubivuga ariko ndabira nk'ubu ukaza ikintu ku wa mbere wa kabiri urihanye gisubire ku wa gatatu ku wa kane urihanye mu ndwi gikoze inshuro zine burya niho abo tugwana saba inyama n'amaraso niko Bible ivuga abaratara inyama n'amaraso bafise inkomezi nabo tuca dusaba rero Imana ikaduha inkomezi yo kugira tumare kabiri tudacumura nk'ubu wari umaze iminsi ngana gutudacumuye oya gucumura ducumura iminsi yose ijisho uraraba ugasanga wacumuye izi kamera twirirwako turazicumurirako umunwa ukabesha ukavuga ibitari byo urumva amaboko agakorakora hatariho ibihimba byose biracumura n'ibindi bihimba bikakugora amatwi akumva ibitari byo urumva abantu ushaka kuvuga ngo ntucumura uracumura iminsi yose ikintu rero ndiko ndumva ngo giteye ubwoba umwanya umwe mengura umunyenkomezi ariko uruhande runini wumvikana nk'umunyantege kubera ko wumva umenga icaha gitereza kukuganza turabanyantege nke duhabwa inkomezi na Kristo voilà none nimba yaraguhaye inkomezi kubandanya wivayanga bigaruka gute wewe umaze kumbona he ndiko ndivayanga adiko oya je naho ndakuzi sinakwagerera umviriza nafatiye kubyo uriko uravuga ati abo tukwana za binyama n'amaraso iryo jambo sije naryanditse riri muri Bible canke naho uri muri baba Kristo badasoma Bibiliya je ndasoma gose voilà riri muri Bible abo tukwana saba inyama n'amaraso bisiguriye iki hari izindi nkomezi ziba muri twebwe zitugwanya ariko ubutuneshereza ni Kristo c'est tout natuneshereza ariko rya jambo ry'Imana riko ravuga arandega ariko ravuga ngo twahawe ububasha bwo gukandagira
gucika abana b'Imana no gukandagira inzoka na scorpion. Voilà. Ni harya rero ucumara kabiri wazikandagiye ukamara kabiri utari kuracumura. Ako kumara kabiri rero niko katari ko karaza neza kubera ko utozikandagira ngo uzihezeyo. Ico rero nico abakristo b'imyaka mutubesha ko muri abayescro. Uti kubera iki mwigira beranda kandi muri abanyabyaha zamwemera muri abanyantege nke. Koko mve kino kintu. Nk'ubu ntushobora gutsinda icaha runaka ukacururuka reka mvuga karero kumvikana. Nta muntu yigeze kubaho akora uburaya ari maraya asambana buri munsi mweka akaruhuka ari uko ari muri sinzi ko bakina bijango bijya bihe burya ntari abantu batatu mbega utinya kubivuga ni muri hege none birateye isoni none abantu baje kana kandi burya nta abantu batakija mu bihe baragize yandi masysteme bituma batajaye oya baciye bari muri monopause Mahajya muri monopause ni abantu bitera baguma baja mu bihe iziye nka zishinga abantu bitera zo cyazi ryashinga zikavyugara canke ukasanga bizi imisi yose ntibiza kugihe ya urabaza umugore wawe ubura umugabo ufite oya umugore wanje tuharengane uzi kuvuga abagore b'abandi wawe cyane niba navuga abagore b'abandi ko ndashaka ibyo abandi biraryosha kuvuga rero ndashaka kugera sasa nariko ndibaza ngo ukaba warigeze ko ufise ingeso y'icaha c'ubusambanyi hamwe nabigira umwuga ntushobora guheba ico caha ukagiheba ukamara imyaka 5 kubera ko ufatiye ku busambanyi burya nta kindi cagiye hari nico caha kinjemo byihuta abantu baza no kumva vyorosha ntushobora kugiheba burundu hariho indaya nyinshi ziva mu burayi zikaba abagore bazima sivyo bakabiheba kubera iki uburaya canke ikindi caha umuntu yakoze icaba afise objectif kimwe camwizingiyeko aba ari objectif ya satani yayimushizemo ariya kiravuga ati je suis obligé kugikora ukasanga nk'uburaya par exemple umuntu abikora kugira aronka amafaranga niko yakeneye amahera undi cyangwa ugasanga no afise iyo ngeso nyene yo gusambana tu akumva yosambana ni nko kwiba nk'umusoma yaramenyereye kwiba ukasanga avuga ati aje nkeneye amahera kandi ugasanga afise n'amamiliyoni angahe ariko aragiye kwiba kandi afise amahera urumva rero uwo bisigura ko ataba yarigeze anyurwa n'ubuzima nakubwiye igitera gucumura ni satani n'abadayimoni sivyo rero iyo wabaye intama y'icaha sivyo aba ari mpwemu mbi zikwizirikiyeko zihindura mind yiwawe gusa sawa zikavuga ati uri oblige kubikora natari amahera ugiye gusha uri oblige kandi uyafise ngaho ukaja kubikora uyafise cyane ikindi uvuga ati jewe satani akakuzanira yuko urakenye ifo kubikora kugira uronka amahera numva rero ariko twari tugeze rero ahantu naho sinshaka ngo hanyumire ku nguvu utahurane neza ko naho wari kuraza ko gutsinda icaha niwemera ko umuntu ashobora kwikorera kagatera intambwe nakubwiye en bref byose dushobozwa na Kristo niwe atugwanirira niyo mpamvu yadupfiriye kugira aguma tugwanirira iyo rero umuntu bishitse akava mu caha ntawihiza bakoresheje nimana ibimushoboje ariko mfatiye kubyira ko bavuga wenyine hari intambwe aba yateye wenyine uratera intambwe bien sûr iyo wumva icaha kinuka hari gukora icaha ukumva kiranuka ukumva kirashisha deja wumvise ko gishisha aba ari ubuntu ugiriwe si bya bose burya biragoye kuva mu caha kandi icaha cyose kiraryosha caha kiraryosha yes cyane ukiriko uragikora kiraryosha nimba uri kuriba muri uwo mwanya ukiri kuriba dufate kijya wavuze c'ubusambanyi mfatire kuri icyo nyene gusambana ni icaha kibi mugabo kiraryosha se wakizanye waduhaye example yo gusambana dufatire kuri ico muzabana biraryoshe nko ukacuja gusambana n'umugore w'abandi ukaba habitué uko gumugenda gusambana urumva wabaye intama yico caha ejo baragufasha uri hejuru y'umugore w'abandi baguharirwa mu mutwe ukacupfa nabi ugira ubuntu rero uba wumva menga namateko uvuye umuntu rero oya biba biryoshe ni kurya nyene ugira ubuntu rero ukawumva ati birashisha ukavuga ati none mana kubera iki nguma sambana umwanya wose sambana wabinkuyemo rero wumvise uri ufise regret ukazibona Imana irakuvuyemo iragukorera urabivuyemo utagiye gushinga intaho ubura umusazi tuja gushinga intaho uvuga ati nari umusambanyi
narabikunda none Imana yaramfashije ubu narabihevye Ivyaranyohera fu. nari umusuma narakunda kumena amazu y'abantu hanyuma Imana yaramfashije narabihevye ugashinga intaye Ntuzusubire rero kuvuga ngo abakizwa bobo benshi bariyorobera. Oya. Kubera uhejeje kutwereka yuko umuntu ashobora kugira kubona akava mu caha. Si wenyine uncira urubanza niyo mpamvu nabivuze. Abajournaliste benshi dukora bakunda kuncira urubanza. Urumva ati koko ntukijijwe canke n'abafansi banyu canke biwacu twese urumva bakavuga koko we ntukijijwe raba ufise hereni kuzuru raba ivyo wambaye raba ibiki n'ibiki bakabiyoberwa yuko Imana irabahe indani umutima wawe uriko urumva witonde wa mukobwa nagize Imana numvise urasoma Bibiliya umubiri Bibiliya ivuga kwiki urusengero rwa mpwemu yera none urusengero rwa mpwemu yera ufashe ugacangira kurutabagura ukarusiga ivyondo mwe musoma Bibiliya icuritse murayicurika ivyondo ukarukoresha nabi rindira urazi ico yashatse kuvuga ku by'urusengero rwa mpwemu yera urusengero rwa mpwemu yera icambere muze mu kirabe niko we warongoye yaba utari ufise umugore wacu byumva gusumvya jewe no gusumvya n'abakunzi bacu ahubwo ibyo uza kuvuga niho nza no kuvyumva cane kuko aho ushaka kunshira narahaciye voilà aho uza kwigira umwera ndangurumva ngo ntavyo nakoze oya sinaciye mu kubikora naciye mu busore okay akandagasuri nyene uri umusore canke uri umuntu kanaka wambaye umubiri urawukoresheje bijya byose umubiri dusaba sivyo radufate abantu bakunda kuzana exemple y'intu zo gusambana bano umubiri usambaye nk'ubu je nsambanye na wewe impwemu ziri muri jewe cyangwa impwemu ziri turazihana uriko urumva umubiri egara ucupfa uhuye n'umuntu afise impwemu mbi rero sasi musambanye yo zikakwinjiramo urumva zikwinjira ziciye mu bihimba vy'irondoka nyene Ziriko numva ahantu zicare zikuzura umubiri wose nasi mpwemu mbi iyo afise nziza abaguteye umugisha bo je sinzi umuntu twako turadiskite je turi muri blague hanyuma haza umuntu atangwa kuvuga ngo urumva ngo iyo umuntu asambanye ngo urumukene ugasambana n'ufise n'umukire ngo nawe ucibe umukire navuze mwe murakomeneje abaguteye impwemu y'umukire ngo urumukene nawe ugasambana n'umukene ngo ubukene bwanyuma mubuhawe urumva rero uriya mukene bica bisigura uriya mukire aca umukene rero kubera urya mukene amwanduje impwemu nakubare yego bisigura ko umukene araduze umukire aramanutse twaratwenje cyangwa impwemu ubwa urazi nibaza ko tori wo muntu impwemu z'umukire usanga ziguma ziganza izuriya z'umukene bigatuma umukene ari waza kugira inyungu umukire wakigumira haha imagine ariko birica bona cyangwa ati tout simplement abantu basambane bazibara nabo basambana canke bihane babivemo ni ryari se woba waravye umuntu muzima ukavuga ati nsambanye neza canke nsambaniye ikirukwe gusambana no gusambana nta gusambana kwiza kuba gusa biba biryoshe mugabo ni icaha ntidutere imivu abantu icaha kiraryoshe ariko kirabishe kandi iyo uvyimvura ivyo bintu ukavuga ati oh wow aha mpwemu rero yanje pi irahise utangiye kubona ibitanda yo ucutinya urumva rero bako kantu rero ku rusengero rwa mpwemu ati nkawe ntibakwiye kujajinga barabiye kuco babona inyuma kubera ko ari uko wewe yize deje baba bariko mbone kubera nyene turi muri Afrika ari nkibura yaho ca mu bihugu bindi bigira wohanwa no guhanwa uti kubera iyo ni nka violence sivyo no kwinjira mu buzima bw'umuntu ariko nyene musoma habitué urumva wewe urashaka guheba ibintu vy'iwawe ukaja kuvuga uwundi ivyo wawe bisize aho none ko abakizwa benshi batoboye amatwi sivyo ego mama wanje reka tureke abadatoboye izuru none sinzi umuntu twigeze guhara ico kintu kuri COCO Empire yiwanje ugutwi n'izuru bitandukaniye gusa kukuba kimwe gifise ibyo kijejwe ikindi gifise ibyo kijejwe gusa byose bitwa ibihimba mwebwe mupfa kujajinga mudasomye Bible sivyo je ndebuka papa wanje kera mu myaka yahereza 2008 twigeze kuganira
naye kumwe n'umutipe yambaye ihereni amahereni abiri umutipe w'umustar hanyuma atangura kudusomera Bible je ntoboye izuru ntoboye n'amatwi atangura kudusomera hahandi hamwe abantu bahora batwara inyagano ari inyagano muri Bible ego donc atubwira yuko umuntu bamutobora amatwi canke izuru kubera berekana ko ari umuja atawundi muntu azomugura urumva ko bahejeje kumugura twenze turavuga muga papa vraiment yari karabisoma yari kabikora muri Bible sindavyibuka ashobora kuba isore yari karavuga gusa ifisa ihuriye na Bible y'uburyo abantu ba mbere batangiye kwatera amahereni turavuga ati none papa aradufashe nabi are turabaja twebwe biki urumva oya yari karabereka aho byazananye ariko urana turi mu gisirimu tuza tuvyumvikana isi yarateye imbere umuntu yumvisemo gutobora ugutwi aratobora yumvise gutobora izuru agatobora c'est normal hariyo n'abatobora ku mikondo Imani mfashe sisake naho nyana warahatobora hariho n'abandi oya je nshaka gukora hariho n'abandi batobora ku bihimba vyirondoka hariho n'abandi batobora ngaha ku jisho urumva ivyo rero urabishigikiye wewe reka nshaka kumenya ngo wowe urabishigikiye oya ntavyo nshigikiye mugabo ari uburenganzira bw'umuntu ari sungi ziwe arabikora nanje isungi zanje no kuzuru no ku matwi pointre muga abantu babivuga koko bakunda kubivuga iyo bagarutse babona ko wewe uvuga yuko ukijijwe bakavuga bati none umuntu ameze ngo twakore muri societe wewe amakuru mfise papa wawe menga yari umukozi w'Imana mbano bati papa wanje n'umupasitore no sinzi aho asengera mugabo twakore muri societe umuntu w'umukizwa mubonanye ibintu by'ibishenetse ukamubona na mahereni ukubona twambara amashenete wewe nkumbe cyo guha kado y'ishenete nziza yiburaye ntayo wo kwambara ishanete je ukwemera kwanje ntikombuza kuyambara muga nk'ubuje sinotobara gutyo oya ndakubajije ishenete wo yambariye n'amagurumete nk'ukunda vyambaye mbo hari ibintu wambara muri sanse y'ibisharizo komba gatatu bitwa erega no gutobana n'ibisharizo ariko gutobora jewe ndakubwira kimwe muri vyinshi ndakubwira kimwe byinshi ntabyo ndakubwira kubera ko haba hajemwe akantu gasa no guhindura umubiri nka utobora urumva abari uburenganzira bwawe uburenganzira sava mu gukwemera kwanje ntabwo kubinyera erega ubona ama eglise yose asangiye ukwemera dusenga Imana imwe muga ama eglise na mamiliyoni byitwa ko dusenga Imana imwe sivyo rero kuri ama eglise ari menshi n'ukwemera urumva kwabo kuratandukanye twese ja muri Pentecote ibi ntibavyemera kwambara urabona ku rutoki ni alliance yonyene sivyo none naho wocuvuga yuko kwambara na gurumete ari icaha kuri bo ni icaha ko bambara isaha come on kw'isaha bayambara isaha barayambara none bitandukanye isaha na gurumete bitandukanye wambaye gurumete bihinduka ibiheko bacavuga ko wambaye ibiheko n'isaha rero bari igiheko kuko sibo bazikoze iyo hakorerwa isaha niho hakorerwa n'amagurumete ariko isaha yo kugira ngo ndayirabikanyibutsa ibihe nubwo abo benshi bomanika hajya mu isengero bagiye mu isengero bakazoyisangaho muhiri wabo bakamanika bakayisangaho nabo bayambariye igare n'igiheko kuko aracamana telefone iri mu isaha come on tuze tubasivirize mu mitwe yacu no kuvuga wogira uti abantu bagifise iyo mindset ni civilisation ntoya urumva umuntu atoboye mureke n'uburenganzira bwiwe umuntu yambaye amabiju umuntu yambaye ibiki mureke n'uburenganzira bwiwe ariko gukizwa agakiza twahawe agakiza kari mu mutima sorry gato karatwemerera kwama twishushanya n'ibigezweho kubera numvise uriko uravuga akantu ko kuyapodatinga kujana aho na telefone munaziheba kuko zikoreguye onye tukashuhana nazo namwebwe mugashuhana nazo muraziheba aho n'impuzu na jeans ntiwoyambara bavuga ko jeans kuyambara ari icaha ndabona uyambaye nawe kandi ukijije ahubwo shabarigeze kuva hari ibintu bigeze gutera ngo jeans ziva mu kuzimu voilà ibindi navyo bica bivaye niyo mpamvu umuntu wese afise uburenganzira bwiwe iyo utarabona ko ikintu ari kibi ico kintu uragikora umunsi uzokumva mu mutima wawe kikubuza amahoro heba iki kintu uragiheba ahantu bica biterera ubwoba koko nko kuri wewe ni nk'igihe uno munsi ubaho kugatanga amasinda gite kubaho wemanga ukavuga yuko no gusenga ibintu by'amashengero utakibijamo kwa kwizera kwa Imana ibaheze utagikoranira Imana ibaheze utakijana no gusenga
Imana ibahe tuzohava twizera ibyo uvuga yuko ari ukuri rindira Imana ibahe Imana hiyo Imana numvise ushaka mvuge muja kwirondereraho Imana ushaka mvuge ngo Imana iba mu mutima w'umuntu siko ni nahiba nyene koko ariko twarigishijwe yuko dutegereza kujya gukoranira hamwe n'abandi tukumva ibiyakwa byera shaka kuno munsi utagira aho ukoranira naho tuje wo habura gute usanze wena papa wawe afise ishenge ufise abagenzi b'aba profeti ufise abadadi muzinanye wewe wabuze aho usengera gute amfatire kandi ndababwira ikintu kimwe je papa wanje acigisha amuri minevame yo muri ville saa sita je naho ranjayo nzi ko ari we yagiye kwigishayo sinashobora guhonyorayo hariyo mutokambari canke hakabayo pastereme canke urya minevame urya pasteur wa Christ NDIKUMANA ndamubona canke hakaba hariyo pasteur Charles urumva aho narashobora nkavuga ati reka nceyo nzi ko ari papa wanje ariyo sinategereza kuja kumviriza kubera iki papa wawe ntavyonzi waramupinga rero waramupinga siko mupinga hariho impwemu idashobora gukubitana n'indi mpwemu canke umuzi nabi oya reka tumureke papa wanje je sishaka kumuzana ngaha sivyo naramubwiye ko ntazosubira kumuvuga narahejeje kumuvuga narinze ati bari utunyanga wari umuze wapati muzeni wahagaze kuri podium ati na bya bindi kiraho tumabwiye no pa numvira ibintu bisa nkuko nyene yes reka renda kwishura ku kibazo twarimo sivyo Imana iba ahantu hose urumva urana hose naha turi Imana iriho uriko urumva ndavyemera ahantu hose Imana aho yihamagarira hose iri present hariho abantu aho bavuga ati batagiye ku musozi nta Mana ihari ukacumvira none Imana iba kuri uriya musozi ntibikunda mu isengero rero benshi bagiye barabimbaza narabisiguye mugani numva ubu ndiko ndarabaho nokumva umutima wanje ukunze ukanyobora ati injira hajya ahantu nzokwinjirayo nze ndaja guteramana n'abandi kuko Bible irabitubwira mugabo umwanya ataho ufise senga uko nyene ukuri senga aho uri kandi rakumva ko wahabuze cyangwa umutima wawe nturakurongorera kuja aho umva ushaka kuba Imana imba umutima nturandongora ariko ni wandongora ukanyereka aho shobora kuja nzojayo je mbona umengo murahanzwe n'iki kibazo ciwanje cyo kutaja gusenga ababivuga baragukunda ntibashaka yuko ntibashaka kugwa ngo uhere nta bantu baja gusenga Imana itabemera kandi ikemera je ntaja mwisengero ni bande baja gusenga bafise inzigo inzankano ziri mu bakizwa kandi benshi abigira nyene urana ni wigira umukizwa cyane jewe je ntituzoba abagenzi oya ni kiganiro nuzongera kuki oya ni wigira umweranda gose utukubera iki abantu benshi bihisha mu vy'abakizwa kandi ari abana babi jamais vu ariko niyo mpamvu Imana yaba yarabibize vy'abakizwa urumva je muba munshira ugwa Pilato no canja mu muriro ariko uzutinye wa muntu nubwo bacumura reka nakare wasana wakavuze mugabo akibuka akaja gusenga hari gihe basigura ubutumwa ukamukora akavuga ati icambere Bible ndayifise reka nihane reka icambere ndiko je mfise Bible mu nzu uratunze Bibiliya kandi ndayisoma sasa nta mupastor ambwira ngo soma canke nkakurikirana umupastor numva andyoheye numva ko afise ijambo nkamukurikirana kuri rezo sosio nkajana naho nkamuforonge nkasoma ijambo ica kabiri naho ataho mfise nsengera ndazi ko Imana ibaho kandi Imana inkunda kandi nyitwaretse muri vyose nifise ijambo rya nyuma kuri jewe kandi ibi byose yari ibizi ko iyi periode ntazoma mfise aho nsengera kandi razi n'indi periode nzoma mfise aho nsengera rero nca ndindira nkagendana n'umwanya time talks umwongereza uvuga umwongereza avuga umwanya niwo uvuga reka turindire umwanya rero hari umuntu ashobora kukuraba mu byo uvuga yifato zawe nubwo yafata no kuri bino tumaze umwanya tuvuga akaba yo kwibaza ati koko umuravye arashobora kuba yarakijijwe mugabo mu nzira yiwe agahura n'abapasteri abaprofeta abadadi badashobotse akahakomerekera bigatuma uno munsi atakibemera akaba ari nayo mpamvu mu mvugo zawe kenshi ukunda kugaruka ku bantu b'abakozi b'Imana uvuga yuko benshi ari abamanyanga atari umuntu yiyumvira kuno nta kuri yo bafise kuri wewe nukuri kuko umuntu afise ubwenge atari baba Kristo bafana canke babantu bafana
biribonekeza neza yuko ama eglise ari business, biribonekeza mu eglise ya presque nka yose. Ngira eglise ngahi reka dufatira iwacu, ndakunda gufatira urugero ngahi iwacu. Ngira eglise itarasambuka, batangwa arabo nyene bataracanamwo, batarasambuka. Uvuge izi z'abaporoti z'abakizo zose. Ngira eglise imaze igihe yaruguruwe, imaze imyaka myinshi itarasambuka, bataracanamwo. Muri Pentecote turamaze kutumva. Yo papa wanje niho yatanguriye. Papa yacanga muri je nakuze ubwa mbere mbona ko ari pastor muri Pentecote, ariko baracanyemwo. Niyo mpamvu rero hari ama eglise menshi tudumbidumbi. Kubera iki? Twakuze tubona Pentecote, tubona ibintu by'injyana hose nta nahamwe batarashwana, hose abadivantiste bo murabona ko na guverinoma yabigiyemwo, n'abapolisi bakaza bamwe bakabafunga. Voilà, abaye bijya byose ntaraza kuri rezo soso. Oya nari kugenda nkaca ndabibaterura byose nkashiraho. Ombe yose wararibwa ufati ndabuze umpa mikoro ndabiterure nerekane bimwe. Nta kungene bosubira kweri. Oya ko basengeye nk'umukozi w'Imana nubwo tutavyemeye. Ega je narabasengeye. Utaramuzi mwe mu mvuga ati bino bintu. Si mwe mu mbi zijya si mwe mu mbi. Ko mu ngoro y'Imana bari bake. Ega si bonyene se badventiste bonyene. Daba twe twakuze donc umuntu atarakizo nyene tukira batotosho. Yego. Twakunda kuja muri vivante hajya mu ijabe. Hari hageze abashene kabiri. Tukagenda tugatamba tukumva biraryoshe. Urumva benshi abajene benshi bakijije kubera hariya muri vivante. Yego. Ariko mu nyuma tuza tubona baracanyemo nabo. Bamwe bagenda uko abandi baji. Nta eglise nimwe muri Burundi buzima zizi z'abakizi taracanamwe. None gucanamwe bisigura business. Bien sûr. None mwebwe muce mwibaza ngo bashwanye kubera wakivuze kare. Abo tugwana saba inyama n'amaraso. No. Unyumvirize nanje ariko kataca ndagonganya kuko ni kwawe na uguhebeye. Nimba taraba inyama n'amaraso. Kore kutumva ko impemu mbi zivuye kwa Rusuferi so kwinjira mu bana b'Imana. Hanyuma hakabaho kubibwa ugwanko no kudahuriza ku bintu bikarangira bashamiranye. Ese ni kuko wavumbwira ngo bapfi bya 10 ndakuzi ngurumva ngo amafaranga inyishu wayihaye wayihaye n'uburi gihe bashwana satanaje sivyo sirtu nk'aba dusomera ibyanditse twebwe abayinosa n'abayinosante satana akacaza akabatandukanya imbere ya zantama. Niyo mpamvu abantu benshi babivuyemo. Ariko urumva uriko uraraba mu gihe ca kera mu myaka iheze n'ubu urabona difference. Nta bantu bakizwa n'abakijijwe baca badesi mu mwanya mutoya kubera ibyo baziga si byo basanzeyo. Uriko urumva rero satani yije uri umuntu uzi Bible neza, uzi ijambo shitani umunesheje irya jambo. Na Yesu mwibuke ko yanesheje shitani ku ijambo, sivyo? None gasha iyo shitani yo kwinjira mu masengero imwe ziri zitatu miliyoni w'amasengero saha honyene. Sinzi ko mwamubona ivyo mu Rwanda aba pastor ingene biriko batukana ku marezo sose. Hari aho n'ibindi bintu reka nzobiba areka ahubwo nzobizana kuri chano yanje nze ndabizuminga ndabibereka kuko kugira mwenda bibumvisha kandi hasi ndabivugira ubusa. Mbashaka twese twicunge, sivyo? Uvuga ati Mana nyobora aho ndiko ndagenda. Eske iryo shengero ndiko ndajamo urayemera? Uri hajya ariko atuyobora uramwemera? Erega iyo tuyobowe n'aba bagabo Imana itemera, aba pastor Imana itabemera, namwebwe muca muhagwa twese tukahagwa. Intama yoboye urumva acaziragira nabi, acazijana mu mahonero. Kubera iki? Twe tugenda turaba inosa n'aba innocent tutazi ibyo tuba turimo, tukumviza bijya badusomera akaba ari byo tugenderako. Ukasanga ari umuntu akurongoye wenyine ibyanditswe arabizi neza ko gusumbye ariko ntavyo agenderako. Bobo benshi rero bimwe ariko ravuga benshi bugura ama eglise bishakira inoti. Nk'ubu jewe ko kuno munsi no ryama ejo nkaca mbyuka mvuga ati nkeneye kugura urushengero. Twoba twowe
urumva je ndaza nkaca nzana rero nk'abavugishwa bakora ibitangaza boza biruka abantu nimwasubira kwibuka ibizwa twamana ngaha kubera wumvise ibitangaza musigara munyubaha mugabo wishengero rya mbona wocu utanga liberté y'ikirengo kabwira abantu cini mwiyambarira amashaneti mukora amatwi nta oya no yari inzira ndakubwira mw'isengero umuntu agenda acafuye kandi mu rushengero hajamwe abasuma abasambanye nta mwera ndaja mw'isengero urumva kuko Yesu yaje gucungura umwana w'umuntu yaje gukiza umwana w'umuntu hariya haje abanyabyaha umaze kumva ijambo rikaguhindura rikagutransforma ukabundi mushasha sivyo niyo mpamvu biteye isoni umuntu aja gusenga akaguma acumura nka kwa kundi nyene yahora hari uriko ishengero ntaco riba ririkorera mu marira riba ririko biri mu maririki kuba ari gusenga gusa nk'umugenzo ngo bumve ko nagiye uruyogoyogo bimwe ijambo ry'Imana rivuga muri Bible aba uruyogoyogo n'Imana ntikumviriza benshi rero basengera muri vide n'abandi bantu koko bagaruka bakibaza ati wafuye iki n'abakozi b'Imana bituma benshi nka bose bakiriti kukerekana no je washima ndafise abakozi b'Imana bagenzi bakoresha akantu ka fake prophets fake pastors bajya bobo babavugisha hoho ni problem urumva bobo rero ni problem kuko nibo baboneka gusumvya n'abapastori aho nyusigaye ubakira ubu mubanye neza erega je namamvuga sindabanka mugakora je sindabanka namanda bivuga ariko uraza ukababwira amajambo amwe umenga nayo kubashira hasi harabona mvita bakanka bakavuga ati koko nje kubaramarira kuri kamera atoya benshi yanka ngo yabaje kumaramara kubera ndabisesa oya je ndabisesa banka yuko nyene ndabisesa ivyiwe hanyuma maramara uwiyemera hagera uryanya bayaje yanyitavye tugakorana baba biyemera urumva kuko turagira deba aho mbona avuze bitagira akahasigura namwe bwe mukavyumva sivyo ariko urya anyi bajya banka nubu ngiye gutumira abandi aba prophet yego muga ndazi yuko benshi ntibazovyemera baragutinya rero barantinya nyene bacabona ko ndabasesera ubufu baba Kristo babo baca bava inyuma uriko urumva ariko siko vyari kumera bari kuza tugahana deba mukabona namwe bwe ko ntabanka je nta muntu nanka bakumbura ko batinya amanyanga bakora ko batinya yuko babeshera koko kubera nawe rega hari ibintu atama proof bawotanga kubera iki kubera iki none amashingiro yose warayabayemo aba prophet ubuzima private ya life yabo rayizi kugira bavuga ati je maze guca mu bintu vyinshi urumva sisi nk'amasengero yoyo maze kubona vyinshi apana no ngaho i Burundi gusa erega singaha gusa no hanze y'igihugu nuko bimeze oya nawe bazi iyo ngiye mu mahanga ko ntaja gusenga ndaba mu masengero ndabibona niho rero navuze ati none kubera iki wacu bameze uko no ngaha bakamera nahari cangira rero analyse cansanga umuntu nagakiza kiwiwe wenyene personnel n'umukozi w'Imana kugira akorera Imana niwe wenyene ku gatwa kiwe sivyo ega n'abakozi b'Imana babiyita bavugisha baragira umuvugisha aragira imiburura n'abandi bavugisha ukaje isanga umwe afise impwemu mbi canke umwe ari umunyabyaha bose bahoneyeyo bose bakandukizanya ugasanga rero bose barakwegana bafise ingeso zimwe bose uriko urumva ivyo mvuga ndabizi nukuvuga ibyo uvuga urabizi iyo umuntu ariko arakora ibintu akenshi abikora afise objective rimwe na rimwe akabikora afatiye ku muhamagaro wiwe wewe mwa bino bintu watanguye ugaruka ko kenshi umuhamagaro wawe nuwa umuhamagaro wanje ni kubera nakomerekeye mu isengero cansanga benshi bo urusengero nakirije ngo rwarasambutse bicamwe imigwi twaciye bamwe barasohotse abandi bugura amasengero yabo abandi baja mu zindi sengero donc naho natanguye kuvuga ati reka tuze turavuga ibi bintu kuko abantu ntibazi impamvu amasengero abomoka cyasanga ntanguye kubivuga abantu bahuriye ibikomere byinshi ibisa nivyo nahuye navyo nivyo bisangije urumva nagenda abona ku bandi urumva rero ndabivuga kugira tugira ubwenge je simbashaka gusambura amasengero y'abantu nko kweveya ushaka kweveya ego babona ivyo bari kandi benshi vraiment arambwira ati kumbe nuko byari bimeze uri kurumva ikindi naco nkababwira yuko bakwiye kumenya umuntu bafollowing wariwe umukozi w'Imana abari imbere yabo eske umuntu ari kanjanaye kugira ntitugume tuguma muri vya bibazo zangorane nta kindi je simbashaka kubasambura kuko
nta muntu nanka nabo nyene ibyo mvuga reka baravyumva barabitahura gusa banka ko ndabasesera ubufu bamwe mugabo bitavuga yuko hari n'abakozi b'Imana beza Imana yemera sivyo barahari hano bien sûr bariho ega hano hose hari abantu beza na babi woduha akarorero nka babiri bonyene abakozi b'Imana hano uvuga ati nukuri uyu namukubari ari mu nzira nziza oya nama natanze akarorero ntuzi ndamukurikirana ijambo ry'Imana yigisha vraiment ndahezagirwa Pasteur Kagishe muri Life Center ndamukurikirana MBAYAHAGA ndamukurikirana aho bavuga ngo yarivanze n'ivya politike narabisiguye ejo bundi ku yandi macana bakunda kumageza ngo yarabivanze na politike ngo urumva ngo ubwami bubiri nurya madamu arisimanisha nawe avuga ibintu bizima nawe ndamukurikirana sivyo hariho na groupe yiwe atangiye ibi by'ijambo ry'Imana ndimwo ego ndimwo muri groupe yabo hariho n'abandi benshi bariho kandi abuvuze ukurikirana numva ari abantu bakunda kudoda cyane kucaha abantu bavuga ubutumwa bwo kucaha kuko bajya abantu benshi bagiye uravuga niba abantu bigumira muri systeme za Cakira bizeza abantu bitanga abo rero je nibo tuzirana muko wanzo hamagara yigisha Cakira kanyitaba akaza gusigura impamvu yigisha vya Cakira akabibasigurira neza tuzobitahura tuzobitahura deba yibaye umuntu agasigura impamvu abikora antuka nta muntu atobitahura mugabo mu gihe nibaza abisiguye aje kubisigura agatanga impamvu zumvika yes kuko abantu benshi ntavyo bazi donc urabona ko ari byo nkunda kudomako nanje aje akabisigura mana tuzobitahura twese wow mutuntu n'utundi rero aho tugiye guhereza ejo bundi amajwi yawe yumvikanye n'ubundi uvuga ko hari umuprofete hano hagufi yaguhaye amafaranga atari make je no kwita menshi kuri jewe yombisha amadolari n'amafaranga menshi arakubwira ati amafaranga ndayaguha ariko condition no gusambana ariko noneho uko gusambana kuza kubera muri toilette hari abantu benshi babifashe nko gushaka gucafuza umukozi w'Imana koko bino bintu byarabaye none jewe nihe intérêt yoba kugira ncafuza umuntu en plus wasize n'amavuta intérêt nihe noronka jewe nta rusengero mfise kugira babakirisi be baca mumva inyuma baca baza mu rusengero iwanje sivyo nta gikorwa na kimwe dukorana kugira nsambura ubwami bw'Imana ngo bakiriya babo yatureka abakristo abakiriya babo ngo baze bambera abakiriya je niko nkunda kubivuga urumva none sivyo sabakiriya babaha amahera gaje turabita abakirisi ntacu reka ndabita abakirisi kubera ari abakristo nyene mugame mitana abakiriya uri kurumva sinanzi no ko wakibonye narabibonye uri kurabisigura kabisa warakiravye cyose nza nuwakimaze ibikenewe byose narabiravye ntiwabaye ko nerekana none ingene sinamwerekanye ntimwamubona waramwerekanye n'isura kabisa uvuga yuko yari yaje azananye hakurya oya bariko baratamba n'umuprofete mugenzi we hano nawe yarabisiguye niko nyene umwanya wari uduheranye azogaruka tubandanize harya nyene yari profete Joshua urumva azogaruka kuko ntavyazi nawe navyazi ariko wavuze akantu nakunze tese ko profete Joshua cyangwa Imana profete ba hano babona kubera ko atigeze abona uno mugabo yuko aje mu rushengero avuye wavuze ibintu byo gusangira inzoga mwasangiye inzoga nubwo hakanye ivy'igitanda ushaka mwarasangiye n'igitanda narabisiguye nararaye wiwe mbwa naraye nambaye ipantaro aya kagere nukuri ndi hano navyemanze oya ndazi impamvu navyanze nta mugabo mwararanye ngurare wambaye none muncira urubanza nkabande urusu urubanza rero naye nambaye jeans nkuko nyene ufatiye kuri fact zumvikana uragiye winjiye mu cumba cy'umuntu muza kuri nta mukobwa mwakundanye umugore wa ntaca kugira rindera ndakubaza iki kibazo umugore wa mukera baje ne maye mwamutinya abagore banyu mugenda mufukamye hari yanyu mubafukamira ntaca kugira utararongora warongoye uri manzi utarabikora nyine waramuhenze rero ndabimenera ngaha anye tubi utararongora wewe utararongora warinze urongora uri manzi nta bakobwa mwigeze muryama yarabikoze byemera ati narabikoze nyuma nci ndaguha rero response y'ikibazo mbaje nimba kugira ubitubwira bisaba ko mvuga yego wumvise ingene ari kari profession
banduku bamumenya kuvugisha ukuri mubwira abagore banyu ati jewe ntarakurongora narabikoze ubu dutangira ubuzima bushasha erega nawe harya nyimba atari sugi watamurongora ari sugi yarumvise ko wabikoze koko nubwo twobesha nikonganya nawe uvuga ko wararanye n'umugabo ijoro none banzu byemere banza bumvirize nta mukobwa basi wari bwasabe akaza muri geto yawe akava yataguhaye iyo nkuru ntiyambaye ariko ndazi umugenzi yabaye biraba anje rero nivyo byambaye ijoro ryose mwararanye hari ijoro ryose ryari twagiye muri boîte kwanza muri 565 tuvayo mu 3h du matin ne twari tuvuye 3h du matin inzoga mwatwitse mwenyegeje twari twazitanguye kwanza après midi mu 17h uri kurumva aho twagiye 3h du matin là dufate 4h 5h 6h saa moya niho profete yaje kumutora aramujana baja mu masengesho sivyo atete yamutoye abona yarabona aho yarari yari yashike muri hotel yamutoye muri hotel mugabo ntiyabibonye je nabajikiwe nawe ko atambonye ko ansize muri hotel ico nico nshaka sinshaka kumara ikiganiro ngaho iwawe niho nahereje tuzoca bazoza dukorana n'ibindi muga niho tuzotangurira ahubwo nyene nanje byanteye kwibaza nabihe ikiganiro cawe kubera ko atanabonye ko mwabikoze akareka umukozi w'Imana akaja kugaburira ishengero yaraye muri ivyo bintu kubera ko atabonye ko mwaraye murakora umuti ko mwakoze bijya byose mugombereza imbere ko dezi ikiganiro siniko ndakwagiriza nakugenda kubwiye ko sinemeye ko mwomara ijoro ryose wavyumva kwanza ajya amafaranga waratoye kwanza none noreka kuyatora igihumbi c'amadolari wewe cyaguha woyagisha wowe nyene ege muri ko murambaza ibibazo ca mwihindukiza ko namwe mwibaza koko je avredi kubwo kwankica koko zebe hutanyuma c'amafaranga ndayakene emwe na gose nukuri ndayashaka kubwo kwankica no kuba mpema ari muri je oya nta cana nakoze erega n'Imana hari Imana ibishaka ikwihere nyene ikugaburira jamais Imana ntica muri zo jamais Imana ikora uko ishaka Imana yashaka kukwica wewe kugira impivyo ufise jewe koko Imana ice mu muntu ashaka kugusambanya w'umukozi w'Imana rindira ngo ngira kugaburiye rindira no ndabivuge nama nabivuze ku macano yose ambaza ivyo bintu uzoyazana nzoyarya n'umutima mwiza nzoyatora urumva n'umutima mwiza nzoyarya mugabo nawe wumve uzoyarya ayo mahera abinjankuje none hari cyana konze umve oya reka renda kubwire hariho nabonye yakomanse avuga ngo koko ngo reka kutubesha ngo ntango ntiwoyatwara ataco mwakoze ngo mwarabikoze bikini biki jewe nta mugabo mfise iyo twabikoze nayo kuvuga ati twarabikoze nta mugabo mfise avuga ati naramuciye inyuma sico nari niteze ugira uvuga neza uvuga ati je n'ubundi nta mugabo mfise nubwo tobikora ninda nkonda nakanyinjira yega nivyo mvuze nyene urakoze nene nde nkonda nakavuga ati wanciye inyuma rero ndakwemera kabisa ntiwari kujya igihumbi c'amadolari n'amafaranga menshi oya narigwajije rindira narigwajije jewe ndavuga ati nanyoye inzoga simerera nabi Serengeti urumva nanyoye Serengeti ndamubwira ati jewe Serengeti ntazo narimenyereye sangwa ndigwaza grave basi yarayahevye reka bariya baba bafise amahera menshi arayaheberaho kabisa none yogirani ngamuhanyira ndevu kuzomusanga hakurya ukishura ideni ahubwo twavuye ko azogaruka kugurura urushengero ngaha ndarupresente mugaje naravyanse kurupresente arambwira ko azompa military ibi bintu ndabihaye wowe ntana niwanje ntatanari bwavuge urumva kubera rero yagiye azi yuko arije nzorongora nzoho presente eglise yiwe yabifashe nk'udahomvye abaye arabiba kuko nayo nyene yari kumpemba urumva je nce ndavuga ati sinshobora kurogota kuri mpwemu yera urumva sinshobora gukora ico kintu basi ariko ko uzokomeza ujye mu mafaranga kubera numvise amenga nko kuvuga ati amafaranga y'ivyasame yizanye nzoyaje uzokomeza uyajye bo bareke kugukorera nk'ivyo ukorera ayo mahera gute uzokomeza ujye mu mafaranga y'abagabo baza muri apana y'abagabo je ntayo mpurangira none jewe azi impamvu nabikoze niko nanje nzi ayo wanje ko nayatanze yo nahora nabo bakayaha abandi rero usanga yarazungurutse bariko arazunguruka ndondeza antoyerera kangwako ngo ba
canda yarya kumbe ubifata nk'Imana ibiri kirakwishira ivyo wahombye erega ni Imana ibinzaniye utwanje hanyuma reka ubwoba nagize sinzi ko ubwoba nagize uzokomeza kuyarya byijane nawe bakureka none bibaye iryo rimwe byo guma vyirepeta byabaye iryo rimwe gusa muko woza yazanye aje yasamye nzoyarya umufaransa niwe cavanga ngo message écrit voilà birumvikana cyane kabisa mushaka nigirisha hari abagore n'abakobwa bahurira n'ibibazo aho hanze nk'ivyo nyene ariko babiryamako hari abantu bakizigamira agakiza kabo warabonye nayo ya mimi ejo bundi agakiza hari abantu bakiryamye ku gakiza mimi wahe mimi rero akina film bamuhaye inzu bamubwiye ati ndakugurira inzu kayitiye wifuza yo mu gisagara ca Bujumbura ivyo bintu ntavyo nabonye yashinze intahe byarasohotse yashinze intahe hari mu kiganiro avuga uburyo abagabo babagerageza ariko mana ntacyo numvise icyo kiganiro ntacyo numvise yo narayipotse ndaza kukirondera nzoce ndakigira ko content bamubwiye ati turagurira inzu ahantu hose wifuza ndaguha imodoka marike yose gushaka no kuri gusaba barabikora ariko unyihere rimwe oya reka gufitiye yaranse kabisa yaravuze ati ikiri muri jewe ikinyemerera kuba nogi warabibonye ibyo bintu warabibonye mimi yari kwa MI muri abana babi byabaye ryari byabaye ryari ndabishakisha uba arikeje ndagwa video iri kwanje kuri uza kumpa link ndabiranze cidabwira content kuri umverera akantu kumenya nakunze kuko kwa ngicokiye yavuze ati mu byo ari karampendesha inzu ntayo ndaro ariko imodoka narayiguze biciye mu nzira nziza no musi mpemera ntabwo anyagiriza ngo warose imodoka biciye okay ni uyo nyene yayimuhaye canke niyo yirondereye yaragurutse arayirondera mu mafaranga yiwe amafaranga yayakuye film irikira filme hariho filme ngahi Burundi filme irikirariha rindira hariho filme ahi Burundi yogura imodoka nk'ijyaye none mimi akora filme mu Burundi gusa reka mimi akorera no mu Reka ndabwire nyimba mwisa abanyamerika mu Rwanda no mu Burundi mwisa abanyamerika ariko mu Rwanda industry irikirari ntabwo afise ibiraka byinshi rindira ahubwo reka sindanabihereze ngahi wawe muze kumpa link nzokora umuti ndabirondetse koko ndagushimira cyane ku kanya waduhaye waramugisha kubana nawe merci murakoze namwe kuntumira yeah merci